Ndabashimiye kandi ndabahaye ikaze ku biganiro n'amakuru tubagezaho kuri Imbonesha kure yanyu ari nayo yacu Burundi News TV. Ni amakuru ahejeje kudushikira kuri uyu wa Mungu, ni amakuru akomeye cyane kandi yanejeje abene gihugu c'u Burundi ndetse n'abakunzi ba General Bunyoni wahoze urongoye igisirikare n'igipolisi ngaha mu gihugu c'u Burundi nyuma yo gukatirwa burundu. Biravugwa yuko yaba yarekuwe, muraza kuvyumva muri aya makuru. Turaza kubabwira ko kandi ku matora ateganyijwe ngaha mu gihugu c'u Burundi y'umukuru w'igihugu 2025 biravugwa yuko Keri Nkurunziza ashobora kuba azatanga kandidatire ye ahatanira kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi. Vyose uravyumva muri aya makuru ndetse nawe ubwe icyo abivugaho. Turaza kukubwira ko kandi abasirikari b'u Burundi batangaje Burundi News TV ko bakomeje kwigarura ubuce bugiye butandukanye ngaha mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Naho M23 yo yatangaje amakuru akomeye cyane dore ko iri kuvuga ko yafashe umuhanda wa Minova ndetse Mushaki uhuza umuji wa Goma. Na makuru ahejeje kudushikiraho muri aka kamwanya, ndetse abategetsi bamwe na bamwe ngaha mu gihugu c'u Burundi bagaragaje akanyamuneza gakomeye cyane kuko Bunyoni yarakumbuye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umuryango wa Bunyoni watangaje amakuru akomeye cyane ndetse n'amabanga yagiye amena ngaha mu gihugu c'u Burundi. Byose uravyumviriza muri aya makuru. Ndagukengurukiye cyane rero mugabo wewe wahejeje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazogera nyene ufyonde ko amatuje turabana amakuru tukugeza kuri Imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe, amakuru aba yatahuwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru rehereye ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko mu Burundi niho twibanda bikomeye cyane, aho inkuru nyinshi zigenda zitambuka ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse tukanibanda no ku nkuru ziri update ziri kuvugwa ku isi muri rusange. Mbahaye ikaze rero kuri mwebwe mwese mwaje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi y'video mugabo kugira uje uronka amakuru akomeye cyane bavugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, dore ko n'amakuru yacu yibanda muri politique, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Munyemerera amakuru yacu tuyatangurire kuri iyi ngingo ivuga ko General Bunyoni wahoze urongoye igisirikare c'u Burundi ndetse n'igipolisi nyuma yuko yakatiwe burundu n'inkiko z'u Burundi, ndetse akaba yaragirizwaga ivyaha bikomeye cyane harimo kugambanira igihugu ndetse no gushaka kugambira guhirika ubutegetsi buriho ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu nguyu rero Ntare Rushatsi ikaba yarahise itanga itangazo ryo kumuta muri yombi. Sentare Ntahinyuzwa rero ikaba yari yaramukatiye igihano gikomeye cyane cyo gufungwa burundu muri kasho. Bikaba biri kuvuga yuko rero nyuma y'imyaka itari mikeya mugabo ku mutegetsi nkuriye ukomeye cyane mu gihugu c'u Burundi yarafunzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bikaba biri kuvuga ko rero yaba yarekuwe akaba yashyikirijwe umujyango. Ni amakuru ahejeje kudushikira muri aka kamwanya, dore ko bivugwa yuko aya makuru atahise atangazwa. Bikaba biri kuvuga ko yarekuwe isaa moya za mu gitondo zo kuri uyu wa 26 Rusama 2024. General Bunyoni rero akaba yarakurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane harimo gutembagaza ubutegetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko byose umutegetsi w'igihugu c'u Burundi n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye akaba ari we wamuhaye imbabazi akitahira mu muryango we. Bikaba byari biteganyijwe ndetse hari hakaba hashize iminsi itari mike no mu ndwi iheze biri kuvuga ko General Bunyoni ashobora kuba agiye kuburanishwa bundi bushasha, dore ko uyu nguyu yagaragaje ukujurira gukomeye cyane avuga ko Ntare Rushatsi ishobora kuba yaribeshe muri akete yakoze ndetse no mu rubanza rwabaye mu minsi yaheze. Bikaba biri kuvuga ko rero General Bunyoni yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu nyecubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko mu buryo bw'ibanga ndetse n'amakuru atugeraho yaturutse mu masoko yacu y'ibanga, dore ko umukuru w'igihugu yahamagaye ujejwe polisi ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu kasho zigiye zitandukanye amapirizo ngaha mu gihugu c'u Burundi haba Bujumbura
ndetse na Gitega, bikaba biri kuvuga ko batanze ripoti ikomeye cyane yo kuba bafungura bikomeye cyane Generali Bunyoni akaba yakwitahira mu rugo. Umukuru w'igihugu mu itegeko nshinga ry'igihugu biremezwa neza ko umukuru w'igihugu ashobora gutora ikete cyangwa se urubanza rwo kuba yarekura abenegihugu baba bafunzwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, dore ko abihabwa mu itegeko ry'125 ryo kuba yatanga imbabazi igihe abishakiye, ndetse no ku mwenegihugu cyangwa se umutegetsi wafunzwe yagirizwa ibyaha bikomeye cyane, harimo abakatiwe burundu cyangwa se abakatiwe imyaka 10 kuzamura, ndetse n'abakatiwe imyaka 10 kumanura kugeza ku myaka 2. Umukuru w'igihugu rero bikaba bimuha ububasha bwo kuba yafungura uwashatse ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni inkuru yashimishije abatari bake, dore ko abamenyesha makuru ba Burundi News TV banyarukiye Bujumbura, Gitega bakumva impumeko, dore uko abenegihugu bishimiye uko General Bunyoni yaba yarekuwe. Uyu ni umwe mu bashatse ko tutamuvuga izina, yagaragaje ko General Bunyoni yari intumbero ikomeye cyane y'igihugu cy'u Burundi, ndetse yari n'indorerwamo y'iterambere ry'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi yabitangaje nyuma y'uko hamenyekanye iyi nkuru y'uko General Bunyoni yaba yarekuwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse yanavuze ko General Bunyoni ahawe ikaze, ndetse anahawe ikaze rikomeye cyane mu Barundi bose, bakavuga ko bari bamukumbuye bikomeye cyane. Twamubajije uko abikeka niba General Bunyoni ashobora kuba yaratawe muri yombi ku by'amatererano, avuga yuko ivyo atabizi yaba agiye kwivanga muri politike, gusa yasesenguye anavuga yuko bishimiye bikomeye cyane General Bunyoni. Munyemerere twihuse cyane tujye ku muryango ho gato wa General Bunyoni, ubwo akanyamuneza n'ibyishimo bikomeye cyane byatashe uyu muryango, dore ko bwamushikirije indabo zikomeye cyane nyuma y'uko aje mu miduga ikomeye cyane aherekejwe n'ubutegetsi bwa General Major Evaristo Ndayishimiye, ndetse n'abasoda bakomeye cyane, ndetse n'igipolisi. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru ari kuvugwa ngaha ku matora, ndetse iyi nkuru ya Bunyoni tukaba turaza kwigarukaho mu biri guhwihwiswa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bikaba biri kuvuga ko hari aho bihuriye n'amatora zaba 2025. Munyemerere twihuse cyane tujye kuri Keri Nkurunziza, uwahoze ari perezida w'iki gihugu, umuhisi Pierre Nkurunziza. Uyu rero akaba ari umuhungu we Keri Nkurunziza, bikaba biri kuvuga ko ashobora kuba yatangaje bikomeye cyane ko aziyamamaza umukuru w'igihugu, akaba azahatana mu mwaka w'2025 ku matora ateganyijwe muri iki gihugu, azaba ahatana n'abakandida bagiye batandukanye, dore ko bamwe na bamwe batangiye kugaragaza ko bafite inyota yo kwicara ku ntebe isumba izindi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Keri Nkurunziza rero bikaba biri kuvugwa yuko ashobora kuba aziyamamaza, ndetse akaba ari no guhabwa amahirwe bikomeye cyane, dore ko umuhisi Pierre Nkurunziza murabizi ko yari arongoye igihugu cy'u Burundi mu buryo bw'amahoro, ndetse ashakira umudendezo n'umutuzo abaturage b'igihugu cy'u Burundi, ndetse agerageza no kuba yakubaka igisirikare gikomeye cyane. Ariko mugabo kuva uyu nguyu yakitaba Imana, ibintu byaradogereye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bamwe mu Barundi batangira guhunga igihugu bavuga ko ubutegetsi bwasimbuye umuhisi Pierre Nkurunziza bukomeje kugenda abubakandamiza, bityo nta mutekano uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bityo bafata ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse Tanzania, Uganda, ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Keri Nkurunziza rero abanyepolitike bagiye batandukanye, ndetse n'abakurikiranira hafi politike y'u Burundi barakomeza kugenda bavuga yuko bashimangira amakuru akomeye cyane, bavuga ko Keri Nkurunziza yaba ari amahirwe akomeye cyane agerageje, dore ko abenegihugu bishimiraga se ahangaha bamubonyemo n'ubushobozi bwo kuba yatsimbura se ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ariko n'ubundi bigahura n'inkuru duhejeje no kubagezaho mu mwanya uheze, bivugwa yuko umukuru w'igipolisi ndetse n'uwahoze ari umukuru w'igisirikare n'igipolisi General Bunyoni ashobora kuba yarekuwe. Abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakaba bari kuvuga ko rero ibi ngibi biri guhura n'amatora neza, dore ko ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evaristo Ndayishimiye ari agaturufu akoze, cyangwa se agakoryo, cyangwa se agakino ka politike, nk'uko bakomeje kugenda
babivuga ko kurekura Generali Bunyoni kugira yongere agirirwe icyizere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni hanyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye mu rubanza rukomeye cyane yagaragaje ko kurongora igihugu c'u Burundi ari ibintu bigoye cyane mugabo ndetse bikomeza kumugora. Rero bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi harimo n'umugambwe wa Seneri bakagaragaza amakuru akomeye cyane banavuga yuko mugabo kuyobora igihugu c'u Burundi byoroshe ahubwo ari imbaraga nkeya za General Major Evariste Ndayishimiye. Banavuze yuko kandi nta musirikare uyobora igihugu ngo akibashe mugabo dore ko ngo igihe kigeze igihugu c'u Burundi ngo ari icyo gushyirwa mu maboko y'abasivile maze abasirikare bakajya mu nshingano zabo zo kuba bareba bacungerera umutekano w'igihugu c'u Burundi, ngo ari nayo mpamvu umutekano w'igihugu c'u Burundi ukomeza kuba mukeya. Uwo ni umugambwe Seneri waciye utangaza ivyo mugabo nyuma yo kumva ko hagiye kuba amatora yakasa mutwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse bikanavugwa yuko Keri Nkurunziza nawe azahatanira ku mukuru w'igihugu mu gukompeta gukomeye cyane muri kompetisiyo iba ngaha mu gihugu c'u Burundi mu matora abatoroshe. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuze yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye ashaka kugerageza uburyo bwa kabiri bwo kuba yakwiba amajwi kugira bimuha amahirwe yo kuba yaba umukuru w'igihugu muri manda ye ya kabiri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko banavuze yuko ivyo bitazamuhera ndetse amanyanga yari yo yose ashobora gukoresha ivyo ngibyo ngo abishire hasi, ngo igihe kirageze kugira ubutegetsi bw'u Burundi bujye mu maboko y'abasivile. Kandi umugambwe CNDD-FDD uhejeje gutangaza amakuru akomeye cyane navuga yuko abanyamuryango ndetse n'abarongora uyu mugambwe uri ku butegetsi naho hazaba amatora mbere yuko amatora y'umukuru w'igihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi aba. Ni amakuru n'ubundi ahejeje kudushikira muri aka kamwanya aho Keri Nkurunziza nawe abitangazamakuru rimutegereje bikomeye cyane dore ko yaciye aryizeza ko arariha ibiganiro kuri uku gutanga kandidatire nk'umukuru w'igihugu caha mu Burundi, dore ko ku myaka afise ndetse no ku madigiri afise mugabo bimwemerera kuba yakwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi. Birakomeye cyane rero, ni amakuru akomeje kugenda asohoka ngaha mu Burundi ndetse ari nako turarikira nshuti banywanyi bacu ufyonda sabone kutarabikora manuka munsi video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona nakazogera nyene ufyonde ko amatuje turabana makuru tukugezaho kurimbonesha kure imwe rudende kandi inkuru zigenda zisohoka umwanya ku mwanya nahandi wazisanga usivye aha honyine kuri Burundi News Empire TV. Nubundi dukomeze n'ibyaya amakuru aho ingabo z'u Burundi uko zaganiriye Burundi News TV bivugwa yuko ingabo z'u Burundi zikomeje kwiyerekana bikomeye cyane ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'iminsi 3 iheze bivugwa yuko ingabo z'u Burundi zirukanye bikomeye cyane umuhari wa M23 mu duce tugera kuri 4. Ingabo z'u Burundi ziridoga bikomeye cyane mu kuba bararushije imbaraga bikomeye cyane umuhari wa M23 ndetse bakaba bamaze iminsi babisereburira hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyeshamakuru wacu uriyo tutura yatumenyesheje amakuru akomeye cyane navuga yuko umuhari wa M23 ukomeje gusubiranamo bikomeye cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abahagarariye igisirikare ca leta FARDC harimo Christian Chiwewe ndetse na Patrick Muyaya uvugira guverinoma ya Kinshasa avuga yuko bamaze iminsi barafashe ubu duce tugiye dutandukanye ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba teritwari ya Masisi ndetse na Nyiragongo Rucuro. Aho ngaho hose FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kwigaragaza ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyaga ndetse birukana bikomeye cyane igisirikare ca M23. Ariko ibyo ngibyo nubwo Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Kinshasa abitangaza, hari bamwe mu basesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwikina bikomeye cyane ndetse no kuba buri kubeshya abene gihugu b'abakongomani kugira babagarurire ikizere, dore ko mugabo ikizere cyamajije
gutakara ahangaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba icyo kubaho ndetse n'icyo bari bafitiye guverinoma yabo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe Antoine Felix Tshisekedi akomeza nawe kugenda ashimangira avuga yuko ubu igisirikare cye cyiyubatse kandi iri ari ryo herezo rya M23. Mu kuvuga ibyo ngibyo, General Sultan Makenga ndetse n'inzego zose z'umuhari wa M23 mu byishimo bikomeye cyane, yo morale ni yose, dore ko ngo bari kwishimira ko nabo bigaruriye uduce tugiye dutandukanye harimo Mushumba ndetse n'akandi gace bita Rushaki. Bikaba biri kuvugwa yuko rero ibi ngibi ari ukuyobya amarari hagati y'aba bombi bari kuba bahangana bikomeye cyane, dore ko habuze gica nyuma y'uko impande zombi ziri kuvuga ko zimwe zirukanye izindi aha mu duce tugiye dutandukanye. Rero bikaba ari amayobera akomeye cyane, akaba ari agakino gakomeye cyane ka politiki kari gukinwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki ndetse n'umuhari wa M23 ushimangira amakuru akomeye cyane uvuga yuko ukomeje kwigarura uduce dukomeye cyane kandi ukomeje kwikomanga mu gituza nyuma y'uko bamaze kugarika umusirikare ukomeye cyane ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko uyu yarashwe akaba yaritabye Imana aguye ku rugamba rwabaye tariki 20 Rusama 2024 hariya muri teritwari ya Masisi Kibumba. Bikaba biri kuvuga ko iyi migwaniro yahitanye abasirikare ba FARDC benshi, ari nayo mpamvu umuhari wa M23 nawo ukomeje kwikoma mu gituza bikomeye cyane wishima hejuru igisirikare cya leta FARDC. Ibyo rero ngo bikaba byarateye isoni bikomeye cyane ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'igisirikare muri rusange, ngo ari nayo mpamvu nacyo cyahise gihimba ibinyoma bikomeye cyane byo kuba bavuga yuko FARDC ikomeje ngo kuba yatsinda umuhari wa M23. Gusa M23 yo ibitera utwatsi bikomeye cyane ivuga ko ivyo ari ibinyoma kandi uduce bigaruriye na n'ubu bakidufite. Ndetse umuhari wa M23 binyuze muri General Sultan Makenga avuga yuko ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'amashuri biri kujya mbere nyuma y'uko atangaje ko aho M23 yigaruriye amashuri akomeza nta kibazo ndetse n'ubucuruzi, dore ko M23 ikomeza kugenda icungira umutekano abenegihugu ba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bikaba biri kuvuga ko kandi General Sultan Makenga yatangaje amakuru akomeye cyane mu ndwi iheze, biri kuvugwa yuko ubu ngubu M23 ihamagarira urubyiruko rw'abakongomani ndetse n'abakongomani muri rusange mu kuba abashyigikira umuhari wa M23 kuko umutekano mukeya ndetse n'ubutegetsi bukomeye bukomeje kwigandagaza mu gihugu ndetse na ruswa. Ibi ngibi birambiranye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Sultan Makenga avuga yuko M23 ari cyo gisubizo cy'abakongomani ndetse ngo batanze n'ingero zigiye zifatika, akarorero nk'ahariya Masisi, Kivu ya ruguru ndetse n'iy'amajyepfo, dore ko biri kuvuga ko M23 imaze kwigarurira muri utu duce twose muri izi teritwari uko ari 60% ubu ngubu biyoborwa n'umuhari wa M23. Munyemerere twihuse cyane tujye ku makuru ari kuvugwa, dore ko biri kuvuga ko abasoda b'igihugu cy'u Burundi mugabo ngabatoya usibye abakuru ngo batswe telefone. Bikaba biri kuvuga yuko rero abasoda b'igihugu cy'u Burundi batangarije umumenyesha makuru wacu wa Burundi News TV yuko batswe telefone kandi mugabo bakomeje kuba bahangayikishwa nabyo, dore ko bashinjijwe mugabo kuba bari kurangarira mu matelefone kandi ari nacyo gihe mu kuba bagwana inkundura kugera birukane umuhari wa M23. Gusa umukuru uhagarariye ahangaha iki gisirikare cy'u Burundi uwo bita General Uwimana, bikaba biri kuvuga yuko yatangaje amakuru akomeye cyane avuga yuko abo ngabo bari gutangaza ivyo ngivyo bari guharabika igisirikare cy'u Burundi, ndetse yanavuze yuko igisirikare cy'u Burundi kimeze neza ndetse na telefone batswe nk'uko yabitangaje Burundi News TV. Gusa ayo makuru Burundi News TV yafashe yatangarijwe bamwe mu basirikare b'igihugu cy'u Burundi bari kugwana hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatari bakeya rero bakaba bari kwiba
kwibaza agakino kari kuba kakinwa ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane ku ngabo z'u Burundi. Gusa uyu mugabo Uwimana yatangaje amakuru akomeye cyane anavuga yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bakomerewe cyane mugabo, dore ko nubwo bari kuba ngo batsinda urugamba ariko hari impungenge zikomeye cyane yuko abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bazashira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe bashinja FARDC ndetse na Wazalendo, bakaba banashinja SADC yuko abasirikare b'u Burundi aribo bakomeje kwiganza mu mirwano ikomeye cyane iri kuba, ndetse ari nabo bari kwitanga ku rugamba bikomeye cyane. Bakaba bahamagariye Tshisekedi ndetse na Radio Okapi mu kuba bacungira hafi ibiri ko birabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko bavuze ko ari akamaramaza. Mugabo n'ayo makuru yaragezweho kuri aya masaha ya saa 5. Ndabashimiye kandi mbifurije kugira amahoro y'Imana kuri mwe mwese aho muherereye, haba herereye mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hirya yacyo. Ciao ciao.